muri no myaka hari abakobwa beza gusa. Donc urabona uyu ukavuga ati jewe narashitse kabisa mugabo ejo ukazibona hari ivyo ntari bwabone. Akenshi tuba tumva abantu bavuga nk'ubu harenganye nk'umukobwa yambaye impuzu ngufi bakavuga amajambo menshi biratirimutse umuhungu, abandi bakavuga ati uba wavyishizemo mu mutwe ibintu nk'ivyo. Kubwa wowe iyo nk'ubu ubonye nk'umukobwa yambaye impuzu ngufi ubifata gute? Bivanye naho ndi wewe bagusanze muri douche wotangura gufukara ahasanzwe hofukwa ahantu tutagendereza hejuru, ahantu tutagendereza hejuru. None wafatira rimwe hose hariho nk'umuntu usanga isoni ziwe ziri ku maso. Salut la famille, nizere ko mumeze neza, amapart meze neza cyane. Kuri mic wa Ghost TV ni Ange Kesigira neza nko mubibona. No munsi twazanye umusore. Sinomuvugira araza kwivugira, ariko imbere y'ivyo, mbere yuko dutangura ndagomba gusaba abatarakora subscribe kuri platform zose ni wa Ghost TV, yaba YouTube, Instagram, Facebook, hose ni wa Ghost TV. Nashaka abatarakora subscribe bose bayikore kugira twakire umushitsi wacu uno munsi atwidondore. Karibu. Murakoze cyane kanya. Simfata umwanya munini wo kwidondora. Ku mazina nitwa Arthur, nkaba ndi umunyeshure kuri kaminuza Université de Grand Lac. Numva intro ikwiye niyo. Kuba jeune usanga akenshi ibintu bikunda kuvugwa ari ibintu bijanye n'urukundo. Sinzi ko wotubwira ku ruhande rwawe nimba wowe uri mu rukundo canke utarurimwo, tukamenya nka état civil dushobora guclassamo. Okay. Sinzi impamvu wahisemo iyo topic mugabo ndashobora gusangiza abandi ubutumwa. Nuratwishura ikibazo ariko twakubajije. Oya ntiwatwishuye. Twakubajije ati usanzwe uri mu rukundo cyane. Ico ni ikibazo kiri privé. Turubahiriza ubumwe ko bimeze nyene umuntu adashoboye kucishura ko turashobora guca tumubaza ibindi kuko naho yoba atari mu rukundo abasanzwe abizi, abasanzwe abibona ku bagenzi biwe mu kibano. Muri iyi minsi uko je ndabibona muri iyi minsi abajene sinovuga ngo kuri iyi genre ari umuhungu canke umukobwa. Muri iyi minsi dusigaye tubona umukobwa ugasanga afise nk'abantu bakundana nka 5 canke 4, ku muhungu dome mugasanga afise n'abarenga n'abashika 10. Ivyo bintu wewe kubwawe wobiha iyihe nsiguro? Ariko umukobwa wobiha nsiguro, ariko umuhungu wobiha nsiguro? Tumbereza kugira ngo menye uwo mvugako. Oya kuri bose wowe uri umuhungu vuga kuri kote y'umuhungu, ariko no kuri kote y'umukobwa urashobora kubuza bike kuko ntikibuza ko ushobora kuba ufise abagenzi b'abakobwa ukumva nyene ivyo baba ko barabivuga ko. Ico mbere nuvuga ko abakobwa kenshi ibintu by'urukundo babigira ibanga. Ariko ku bahungu kandi nanjye nkaba ndi umuhungu ubwo butumwa ntushobora kububaha canke ico noba ndabizi ko uko noba ndabibona muri sanse nk'iyo. Ngerageje kwishura ikibazo. Nibaza yuko impamvu canke ico bakibitera twebwe muri generation yacu muri no myaka hari abakobwa beza gusa. Donc urabona uyu ukavuga ati jewe narashitse kabisa mugabo ejo ukazibona hari ivyo ntari bwabone. Nyine ukumva ko wabuze amahoro. Abaye wa kabiri ukazumva ati
donc nk'akarorero urashobora kuba ukunda abakobwa bafise iki bameze gute okay reka ndabivuge muri za sanse nyene twese tuzi bafise ingidi ukavuga ati ndamukunze kubera afise ingidi hama mugabo ku rundi ruhande urashobora kuba unakunda n'abakobwa bafise inzobe no ku rundi ruhande ukavuga ati jewe ndakunda umukobwa ari unique ibintu vyiwe biri private bizomfasha no kuba nogira urya nuriya n'ubu ugasanga uramushaka basi mu bisanzwe nuvuga ko ari kubera nyene ntidushima ibyo dufise tuguma tubona byinshi kandi dukeneye dushaka yego nibaza ko ariyo mpamvu ahanini kandi bamwe bakunda kuvyitwa ubuhehesi nyene ngerageje kuvuga kuri ico ni ukuvuga ko uvuze ko umuhungu aguma abona ayandi makarite mashasha y'abakobwa gasanga uno musi arabonye ubu akavuga ati ubu ni mwiza kurusha abandi ejo akabona uwundi akavuga ati uwe bararabaretse akabona uwundi ariko jewe ku bwaje ubwo mbona basi uwo mukobwa batanguye gukunda simba mbona ko ubwo bari urukundo uba wamukunze wakunze burya bwiza gusa ugaca uvuga ati ubu turakundanye wumva wamukundiye ubwiza gusa kuko ubonye uwundi ari mwiza kumurusha uca ukunda uwo wundi mwiza tugiye kuvyihweza nk'uko bivuga si urukundo mugabo kandi n'urukundo kuko urukundo ku babizi bavuga yuko hari urukundo rw'igihababu urukundo rw'ukuri ibintu nk'ivyo rero novuga yuko ari uguhababuka vy'ako kanya sero n'ivyo umubonye kutari bwabone umva ruba ari urukundo rw'agahararo rwa garanta ahubwo ugereje kuvuga ku muhungu ku mukobwa naho ntaco tanga koti abakobwa nabo igituma bakunda abahungu benshi bimeze kuko ndazi urabifise ko nosyo naho woba uvuga ati sindabizi cane ariko urabifise ko nosyo ku bakobwa impamvu ziba zitandukanye n'iz'abahungu mugabo kandi hariho n'impamvu z'abahungu zisa n'iz'abakobwa mugabo kenshi ntibihura abakobwa bafise amakarite baprefera ku bahungu kandi n'abahungu bafise amakarite baprefera ku mukobwa rero nko ku bakobwa nibaza hariho umukobwa mushobora kuba muri ko murayaga meme namuba mukundanye ukamubaza ati umuhungu w'indoto ziba bameze gute ahubwo ukumva reka avuga izindi karite zitari izo zawe immediatement uhita wumva yuko si kuvuga ngo ni ikibazo kuko hari ikibazo cerekeza ku kuri nuvuga rero muri make ko abakobwa bakunda ngo akamvuge ko kuri wewe ngo barakunda abahungu bafise poitrine ngo abdo bari intelligence nyene ibintu nk'ivyo rero kenshi uca usanga wa mukobwa nimba ari ahantu yasohokeye akabona umuhungu yinjiye n'indi style ataramenyereye akavuga ati ariko ku mukobwa ntibiba bimeze nko ku muhungu kuko umukobwa abahungu nibo baza kumurondera umva umuhungu arabona ati uwo muntu umva umuhungu niwe avangana umukobwa nawe urumva ararindira bakaza kumurondera hama nyene akaba ariho basi yemera nk'uwundi muntu aba yashimye ariko si kuvuga ngo ni wamushima hama ngo aje kumubwira ati jewe nagushimye numva kugira nishuri ico kibazo nawe nobanza nkakubaza we namusubira gushikira wumva uvuga ati ujya umuntu vraiment ntibirashika ego birabaze gushika ariko ivyo urabibona ariko bikakuvamo ko uriyumvira ati sinshobora ntavyo nshobora kuja kumubwira kubw'ivyo vyigumizamo none no ku bahungu hariho abavyigumizamo kandi uwo mukobwa ni bake ahubwo ni benshi gusa vuga ati abo nkunda jewe kubona muri iki gihe jewe uko mpora ndabibona abahungu urashobora umuhungu umukobwa nyene muhuye uwo musi nyene ukagenda umubwira ati nagushimye ni vya bindi navuga vy'ubuhehe ni vyako kanya nyene aryoherwe ari ngaho umugabo bihetse sinibaza none muhuriye nk'igitega uri w'ibujumbura
kandi umva murashobora kuba mwagiye muri sortie Gitega ataruvuga ngo niyuba canke ufise izindi business ushobora kuva kuvina ugiye kuraba uwo muntu woca uvuga ko wamukunze ariko ukimubona yashika iyo bihora bishika ukumva ati bakundanye nyene bakibonana ariko n'ubu baracari kumwe hagara n'imyaka n'iyindi ico kintu nocishura muri ubu buryo hariho ahandi hantu bazohurira si hajya gusa bahuwe donc jewe mbino wowe turahuriye hariya wiga interna nawe wari watorotse waje kuraba ikirori turahuye ama turayaze uvuze ko ubi Bujumbura nanje niyumva okay ndakurindira ukamanuka mumanutse tukongera tugahura bigakomera mugabo siniyumvira uko urubi Giteganye ntaki hama ndagukunda nkikubona ndabikugemba ndakubesha niko ndavyumva. Bon tukiri ku kijanye nico nyene cyo ubonye usanga nyene abakobwa n'abahungu bakunda kuvangana nyene nk'ubunye nka wewe par exemple ufashe gasheri wawe karakuvanga muri uwo mwanya nyene ukimubona ukora iki muri uwo mwanya nyene ico nokora ndamufatiye nka he bon ni choix zibiri washaka umusanga yakumwe n'uwo muhungu kandi ukumva n'ibiganiro barimwo nyene byumvikana ko babirimwo cyangwa ukamufatira mu bindi birenze ivyo ushatse kuvuga nk'uku je nawe turiko turayaga nkaci ndamufata si no kumufata ahubwo nkamugwako ko noca nibaza kare karamvanga oya nyene uvyumva neza basi nk'ubu dufate wabicaye nk'impande ukumva ivyo ariko barayaga nyene nawe ukavyumva neza mu mwanya wo gukora iki ico nokora nogenda Karmema ntacyo nomuvugisha icingenzi nuko gusa hari naho yoba yambonye atambonye naho je nkaba navyumvise nta mishwano yo haba muri iyo place ahubwo gusa ndakita hama nkaraba yuko aza gutinyuka nimba yiyagiriza canke atiyagiriza ivyo nkabanza nkabimenya basi nibaza ko ari ico nobimubwirako yakubonye cyatakubonye atambonye yobona ko nahindutse muga mu gihe yambonye sinibaza ko ari ibindi bintu twovugana mu gihe yakubonye akaza gusaba ikigogo byagenda gute kataciye haguruka uwo mwanya yagumye yicaye oya iyo kujya yicaye mu nyuma akaza gusaba ikigongo byogenda gute oya ahubwo yo batagira isoni kubera none yoguma yicaye gute kandi nimba hari ico yagiriza ko ari mu ikosa akimbona gusa yoba yankurikiye canke agacaza ati excuse aho nyene mugabo agumye yicaye hama ngo baheze kuyaga egare ntaco bimubwiye rero ako kanya ko kuba namubonye dushaye dufate ko ubwo nyene aciyaguruka araje gusaba ikigongo umubabarira acanye ako kanya oya sinomubabarira kubera yuko ni ibintu bari bamaze iminsi bapanga guhura kugira iki none uravyumva niwo mubabarira rero oya kumubabarira aho cigihe kandi nabanje kubitekerezaho canke nkaraba ko ari ibintu vyashitse canke areka yama birashobora gushika par accident ugasaga umukunzi wawe bakundanye n'undi muntu bigashika par accident par accident gute bigashika nyene nk'uwo mukobwa atavyo yiteguriye birashika mu rukundo nta kiba ya kuko none wewe utanshaka no kudraguka nyine nimba utanshaka naho hari ikindi ubushaka kuri nyene rero sinibaza yuko ari accidental ni ibintu biba byapanze ikindi kibazo nk'ubu ubu nyene baguhaye nka 20 million ati ugende gucitinga umusheri wawe wabikora ahubwo numva ayo mahera ni menshi cyane kuko sinzi ko rubibona wewe basi ntibirashika uvange for free atakindi okay nuko nyene uvange waravanze okay ntibirashika ukabikora kandi atakindi kintu uvuga ngo nacemerewe rero je numva ahubwo urashe yo barayo ubuntu kwera
Yarayibonye. nobikora Mu gihe uwo mukobwa muba muri ko mupanga mariage naho. none mariage nizo 20 millions ifise harabi Mu gihe abimenya agaca guheba. agaca mpeba atambajije Oya yakubajije wambwiye mbega we n'impamvu. wavuze kuvanga ukuntu Wabitahuye. oya sinyabitahuye Wabitahuye. umva kuvanga okay nishuriye muri ensemble ya byose mugabo ntiwa prestige Kumuvanga basi. Kukundana n'undi mukobwa mukongera mukaryamana. yapana gukundana n'undi ahubwo prestige uvuga ati kuryamana Oya mugakundana no gukundana. okay aho ndumva umwe ngo bari model uwo mukobwa nyene niwe yampaye uwo mukobwa kayago. Uwo ibyo mukundana. numva byoroshe uwo mukobwa tugira tuguma tugire mariage ahubwo nosha ngena nkamubarira ingene deal imeze avyanse gute avyanse nobikora kandi yo kwicuza mu nyuma nawe kuko amahera ni byose kandi si byose amahera hari gihe abakenewe n'ahandi abadakenewe we kubwawe rero wobikora je nobikora ari nka sheri wawe naho abikoze nawe yamu propose akavyemera abigenje nkuko navyishuye jewe nta kibazo kiba kirimo ahubwo ikibazo nukubikora akagigwako aciye abikora agacagirirako yo bagendanye n'ibigezweho ni wowe bumwe ni wowe waba wamwemereye ni wowe waba wabitumye namwemereye gute kandi atabimvugishije oya yo basi nkubu akabikubaza ati jewe bambwiye ati tujyabane n'uyu muhungu barampa izi 20 millions nawe ugaca ubimwemerera okay sinovuga ngo nivyo nize canke nibiki abantu baravuga kandi kenshi amakuru abantu bavuga nimba bayahuriye kari nka 10 urashobora kumva mu kuri abavuga biratandukanye tuvuga abahungu namaze kumva umuhungu atabishatse hari kiba umuhungu atabishatse gute kuryamana n'umukobwa hari ikiba oya ariko umukobwa yabishatse umuhungu ni lazima oya none uwo mukobwa aba ari deal kandi baba bamuhaye amahera ibyo nagombye kubyishura muri ubu buryo nagombye kuvuga ati umukobwa kuryamana n'umuhungu ntanga akaruriro nko ku maraya wowe nawe woza umukunda byo gufata igihe kugira abone ko umukunda ariko uje ugira ubu aho umuyaga neza kandi si plus habwo abantu bavuga ati abantu bamaranye imyaka 10 mugabo uje ngo uramukunda ibiki habwo abona ati ashaka kuzoza aranja for free rero umukobwa ajyamanye n'umuhungu naho yo bari dero ari gihe agirwa kuko hariho ari gihe usanga uwo muhungu azakazi rero gaje usanga yagiriwemo wumva uri umuntu nawe utaza akazi usanga umva we kubwawe ntiwomwemerera oya habwo ari nzavyemera oya aje kukubaza novyemera ko agenda we wovyanga novyanga aciye agenda ku nguvu agiye ku nguvu egare turahebanye none wumva yagiye kuguma ati tuzoyasangira ayo n'amahera avumwe we kweki wumva ko ayiwa batavumye ivyo bisa nka vya bindi vyo kugurisha wewe mba ndakugurishije none wowe kweki wiyumvira ko ayiwa watavumye ayo wewe woguha kugira uryamane n'umukobwa abo nukubaza akabazo kamwe ni wagashobora uzoba wishuye neza mbaza ndagerageza wowe turabana umugore wanje ama ubuzima burahindutse turakenya nabi kandi cyane ku buryo nshobora kujya kuri mendevre nkabura n'uwuntora nume nja kuraba agatebe nongeramo umusumari amarasiyo yabuze abana minose hariya uku byanse nyine ubuzima busa n'ubwahagaze hama nkaronka nk'umushugamami kambarira ati jewe nta by'urukundo ntaki wowe urankorera akazi hama ndaguhemba inje nkabikubwira nka wowe madame noba ndakuvanze canke noba ndiko ndarondera hasi
oya ntiwumvanze Okay, numva rero ico kibazo nawe warumbagije coroshe. hari na muri ico gihe nyene iyo example nyene utanze hari nka jo nanje baciye bambwira ati bayame Bayaguhe ivyo ati vyama ntidukundane. vyabaye byose ni kiyago. wari nkawe wovyemera Jewe aje ku mahame yiwanje ngenderako mu buzima ndumva ivyo biragoye sinobikwemerera. ntiwobinyemera ariko wewe wobikora Kuko nakubariye bien avati umuhungu n'umukobwa baratandukanye mu bintu bimwe n'ibindi. Twebwe turishimisha mugabo mwebwe ivyishimo vyanyu kabisa. Eka dusimbize ku kindi kibazo akenshi tuba tumva abantu bavuga nk'ubu harenganye nk'umukobwa yambaye impuzu ngufi bakavuga amajambo menshi biratirimutse umuhungu abandi bakavuga ati uba wavyishizemo mu mutwe ibintu nk'ivyo kubwa wowe iyo nk'ubu ubonye nk'umukobwa yambaye impuzu ngufi ubifata gute bivanye naho ndi hari aho binezera hari naho bimara amazi. uca utubwira impamvu nk'ubu duhuriye muri boyiti ugaca uza wambaye ibintu byasanza bihore hariya umva ngaho ndakubonye ndumirwa nkatangara ariko uje muri boyiti wambaye akamini jipe ahubwo mvuga ati wow dope kabisa yambaye ibijanye. hama nk'ubu dufate muri mwibarabara nyene mwicaye n'abandi bahungu ubifata gute turi nko mwirigara uravyubatse uza kuvuga ati mama oya ushaka commentaire mbi canke commentaire mbi okay commentaire mbi muri ico gihe ndi nko kwirigara turi kumwe n'abandi commentaire mbi iza kuza niyo kuvuga ko ufise amaguru mabi canke meza oya yego hegihe muca mvuga ati uwo mukobwa ngira ni maraya cyangwa uwo mukobwa agiye hehe yambaye uko turi mwirigara yego jewe ntagerageje gutanga example ndi muri ville abapolisi bacafata umukobwa ngo yambaye impuzu ngufi je ca ndibaza none abantu bashobora gufata gute umuntu ngo nikore yambaye impuzu ngufi yambaye wenyene kubera kugira imunezere abandi nabo baca kuvuga ngo biratirimutse abahungu ngo bigenda ukunuku nyene je iyo fenomeno umva sinayitahuye ingene bashaka kumufata ngo yambaye impuzu ngufi niyo mpamvu nakubaje ati kubwanyu ko baca bavuga ngo biratirimutse abahungu ibatirimutsa gute baba bariko bagwanya influence kuko influence uza kwerekana ku kanya hariho warigeze no kubuvyumva biheruka kuba canke ni kayigeze kuba biheruka kuba muri iyi minsi hariho n'izindi kazigeze gushika ico gihe barabibuza cane muri ville kuko wasanga abapapa bagiye gusuma amastoki abonye umukobwa agatima gaca gatera ivyumviro byose gaca bihinduka amastoki agaca amujana habwo stoki kaba mu nda y'uwo mukobwa rero novuga ati yego yavyambaye abishaka mugabo mu mico n'akaranga by'u Burundi umukobwa arambara kwikwiza rero si uguhena ariko mu mico n'akaranga by'u Burundi ntibavuga ibijyanye n'impuzu gusa kuko n'ibindi ubu ntavyo bagikora we bavuze kwikwiza wumvike kwikwiza ivyo nuwumva ni gufuka ibihimba bitari bikwiye kubona nayo amaguru asanzwe abonwa ushatse kuvuga kurya ni Kiminaji yambara kari bon je kubwanje ni sawa yafutse ibihimba abantu badashaka kubona none wumva ikibazo kiba kiri hehe wewe bagusanze muri dushe wotangura gufuka ahasanzwe hofukwa ahantu tutagendereza hejuru none wafatira rimwe hose hariho nk'umuntu usanga isoni ziwe ziri ku maso ubaca ufunga amaso kugira ureke kubona yuko uwo muntu yakubonye rero numva nuvuga ati niyo mpamvu navuze ati bivanye n'ahantu iyo kan ibereye
utangara cyangwa ugashirako commentaire mbi canke nziza bivanye n'ahantu muri canke ahantu bibereye. Kubwawe rero bitogutangaza. Kubwawe wowe wohanura abakobwa ko baba bakwiye kwambara gute? Okay, no mu ijambo rimwe kandi ryumvikana uvuga ati menya ivyo wambara mu mwanya ukwiye. Uramaze kubona muri mariage none wambaye bose bambara ivyera kandi bigera hasi. Bifise rero ico bisobanuye. Ni imico ya kera. Oya. Basi bakurikiza ijambo ry'ikirundi ati kwambara ukikwiza. Waruzi ko hariho n'abantu intege z'umukobwa hari abantu zitirimutsa atabirebire babonye. No. Umuntu yaca bisigura gute? Nene ko ingene yaca bisigura. Hari abakobwa intege zabo umengo harimwo akantu k'akazingi ku abandi usanga bafise amaribori. Rero ndashobora kuba tuzinanye canke ndakuzi umenga intege zawe ziraguruye. Rero urumva nciye mbona uwundi ca bihinduka. Ca numva ati ibi navyo ntegerezwa gutanga. Ni bishasha. Haba tugera ku kabazo ka nyuma nk'ubu tukubajije ati nk'umukobwa uprefera ko yoba umugore wawe yafise amakarita ameze gute? Hariho karite zo kuba umuntu umwe ukundana muri kumwe na karite zo kuba umukobwa wo mushira mu rugo. Ndakubajije rero wo mushira mu nzu apana ko muba muri kumwe. Okay, nshobora kuvuga impamvu zitandukanye n'iz'abandi sero n'ukuntu jewe meze byo nizera iki. Okay, rero je nuvuga ati gerageze gupreciza karite. Precise. Hari abagore. Ni umugore. Umugore nyene we wawe. Oya kugira ndashobora mvuga no kubandi kugira wumve iyo bija. Hari abagore bagorana. Oya kwanza wowe mbajije umugore cyangwa umufasha? Byose ariko ni bimwe. Oya. Ni bimwe. Ndibaza ko hari itandukana hagati y'umugore n'umufasha. Umugore n'umufasha. Umufasha basi. Voilà, umufasha. Oya banze tubwire itandukaniro. Umugore arakugora ariko umufasha aragufasha. Umugore wenda kuguriye. Ariko umufasha bari umugore? Oya biratandukanye. Wenda kuguriye iyi telefone urabona ingene ingana iyi. Gasanga ndayiguze nka 500,000. Hama pochette ni je nyene ndayiguze ama carte SIM ni je ndayaguze. Basi nk'ivyo gira iyo phone yose ni je ndabigeze. Muri uwo mwanya sinibaza ko wowe uri umufasha. Wowe uri umugore. Wowe umva byose nje ndabigukoreye. Rero je novuga ati umufasha no bankeneye. Canke umukobwa yoba umufasha wanje mu rugo iwanje. Nujya muntu ndamwuzuza nawe akanyuzuza. Kandi dutahura. Uko gusa. Handi ashaka kuvuga handi ashaka kuvuga amakarite ari karite. Okay. Umufasha rero. Mfise 100,000. Ndamubwiye ati projet tugomba gukora isaba n'imiburi 200,000. Rero nashaka kuyiransa. Ubu turi muri Mai ati nashaka muri Juin. Izo bitanguye. Hama. Agacumara ati mugabo amafaranga ntarakwira. Umba mukeneye 200,000. Okay, iyo misi sigaye kugira mushike muri Juin. Hari indi misi mikenya yo kubura urarondera duke duke. Hama kuri izo 200 urarondeye wongeye ko nka 40,000 abaye 40 asigaye 60. Ayo 60 yabutegereza kuyazana kubera nivyofasha umuryango wanyu mwisi. Umufasha rero ariko umugore byose wewe ubikore hamumuzanire raporo kandi abikontrole atacu yashizemo. Wone uwo mugore rero je sinomuzana uwo mufasha dufashanye. Okay. Hama mu kurangiza cyane mu gusozera nize impanuro woha abajene muri iki gihe kubijanye nyene
imyitwarire yabo canke nyene iyindi mpanuro iyo ariyo yose ijanye n'ivyo ari vyo ushobora kubaha. Kuri ibi nyene turiko turavuga by'urukundo. Ego canke ukashirako n'ibindi. No icambere noherako nuko bo kwitonda mu vyo bajamo. Niyo mpamvu usanga bavangana bacitingana. Niyo mpamvu usanga bahitamwo nabi, byose biterwa n'ukuntu bahababuka. Kandi nuko numva noterera muri rusangi niriwe ndarondogora. Murakoze cyane. Hama tugushimire kuba twitabiriye malgré ivyo urimo byose ukaba waduhaye umwanya wawe urakoze. Okay, nanje ndabashimiye kuba muri benshi abajene mwahisemwo jewe. Aka kanya nizere ko katari mfa gusa kubazotwumviriza. Yego kandi n'uwundi munsi muzodutumira zoba duhari kugira dufashanye kuduza imico n'akaranga dongera duhanura kugira ngo tugire indero runtu. Murakoze cyane. Hama turabashimiye mwese abakunzi bacu abadukurikiranye bose twibutsa gusonda subscribe kuri platform zose twazibabwiye musonde kuri Wagos TV mugire subscribe. Mwakoze cyane abadukurikiranye. Ciao ciao.